nabazi yuko ibyase byose ari guyiwe ariko kandi bari guyiwe ariko rimwe na rimwe hari abigoranwa kandi bihari kandi abifite ku burenganzira birashoboka ntibishoboka nta muntu yigeze kugoranwa ibintu kandi bihari ushobora kubura umurambo mu rugo ukagoranwa ikintu mu rugo kandi gihari kandi ari icyaha kubera abadayimoni babyivanzemo haba ntitwamenya aho duca kugira ngo natwe tubigobotore kugira ngo tubigaruze dutegerezwa kubigobotora tukabigaruza mu izina rya Yesu. Numva dutegerezwa kuba mu bihe byo kurengana agasuzuguro kuko Kristo wacu ari hejuru ya byose. Mu minota dusigaranye tugomba dusoma amajambo make cyane. Turakiye mwene data Bishari. Bisha umugisha w'Imana bane nawe. Yesu aguheza kirere. Kandi Imana ikugire neza cyane. Turakubabariye naho wari umaze iminsi utaboneka, turakubabariye. Dukunda gutanga imbabazi abantu batazisabye. Reka dusome ari muri Yobu igice cya 19. Turasoma imirongo 2 yonyine. Yobu 19 imirongo 2. Oya reka dusome imirongo 3. Agira umuntu adusomera ku murongo wa 3, adusomere no ku murongo wa 25, kandi adusomere no ku murongo wa 27. Mari dusomere. Avuga ngo ubu nugira 10 mushinyagurira nta nagasoni mugira ko kungirira nabi. Some umurongo wa 25 na 27. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi, kandi urukoba rwanje nakubwira umurongo wa 3 n'umurongo wa 25 n'umurongo wa 27. asomemo Reka tubitambure neza. asubiremo Ndongereje ubundi murongo umwe. Ndongereje n'ubundi murongo umwe. kasubiremo hose. Ndongereje imirongo 2 imbere. Mwavyo mbese? Ndongereje ku murongo uhera ku murongo wa mbere ahanyene 19 ucugeza kuri 3. Uhejeje 3 ucusoma umurongo w'10. Uhejeje umurongo wa 10 ucusoma umurongo wa 25. Uhejeje umurongo wa 25 ucusoma 27. Nayo Yobu ajoja iby'amagorwa yiwe, hanyuma ashingira intahe ibyo yizeye. Haleluya. maze Yobu arishura ati muzogeza he kubabaza umutima wanjye. Subiramo kubyumvikana neza. Maze Yobu arishura ati muzogeza he kubabaza umutima wanjye, ukamvunaguza amajambo yanyu. Ubu nubugira 10 mushinyagurira, nta nagasoni mugira ko kungirira nabi. Umurongo w'10. Yansanganguye impande zose ndapfuye, kandi ivyizigiro vyanje yarabiranduye nk'igiti. Ariko jewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho, kandi ko kwiherezo azohagarara ku isi. 27. Nzoyibonera ubwanje, amaso yanje azoyitegereza, nta wundi nzoraba. Umushaha wanje udenderuwe n'inkumbu. Amen. Ukomera amashi umwami wacu Yesu.
ijambo rikomeye niri rivuga ngo ariko jeho ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanje ari hehe ari nivyo hano umuntu azi ko umucunguzi wariho arahari oya yesu arahari umwami arahari nibaza ko hari abantu batabizi nibaza ko hari abantu batahari hano ariko ndasubiramo Kristo Yesu arahari cyane ntawuhari umucunguzi arahari cyane ntawuhari naho wowe uri mu bihe bigoye arahari bwira mugenzi wawe ati arahari after you arahari ijana arahari ku majambo dutangurane hepfo hari amajambo akomeye amajambo yo haruguru ngo maze yewe arishura muzogeza ryari hehe kumvuga amajambo abatwaza umutima wanje bene guco muzogera ryari kumvira nabi bene guco yo bari bamuvutse kandi yo yari yababaje umutima wiwe birashoboka ko nawe uyu munsi hariho ibyakubabaje umutima wawe birashoboka yuko hano hari abantu bababaye umutima urashwanyagurika hepfo kw'icuna ngo umutima wanje waratandaburitse warashwanyaguritse uratendebukirwa ariko imana irahari cyane ntayari yo umva yo baravuga ngo hera ubu niba ugira incuro 10 aka umuntu niba bamubabaje umuntu yari yacumuye yari yabiharuye ibyo bamubwiye ubwa mbere ntavyo nzi ariko byari bimubabaza iki Yesu nimba amajambo bamubariye nimba ari ibintu bamurose nimba ari ibintu byamutuntuza yagumye biharura ibyo bavuze ku bwa mbere ibyo bamubariye ubwa kabiri ibyo bakoze ubwa gatatu bimubabaza biramwonona aho harimo umugore wiwe yatindira abona ngo agacubaza mbere wowe nturi n'umugabo abakunzi biwe barahaguruka umubiri nawe uramuhinduka aragera ahantu atamuntu n'umwe yomufasha bamubwira ibyo mwirura cyangwa bamubwira nawe yagiriye neza nawe yafashije nabo baramuhinduka Yesu adufasha cyane baramuhinduka yo ariko aragera akamwera ariko ubu bugira incuro 10 muzogeza ryari muzogira incuro ya 10 mumbabaza bigeza muzogeza ryari wowe n'icuro ya kangahe ibihe uri kuracamo n'icuro ya kangahe ushobora kuba utanaka ibiharuro ushobora kuba no kubiharura ntuzi nuko bitondesha ariko wowe incuro baza bose yarabiharura bakaza bagasubira ngo wowe nta mana ikuzi wowe mbere waracumuye wewe ibyo ni ibihano vy'Imana akabiharura akabigumiza ngaho barabandanya arabiharura uwo munsi birivuza ngo wari umunsi ugira 10 ngo acahaguruka acariganzura ntaruga ngo ntibishoboka naho muvuga naho muriko murakora ibyo oh haleluya naho mwahagurutse naho amagara yampindutse umugore yampindutse abagenzi bampindutse inshuti zavuyeko inka zaheze nta kintu na kimwe umubiri warampindutse asigaye nuka inka zaragiye abana barapfuye nta saganirizo imbere inyuma nta na hamwe ngira ariko naho biri uko nzi yuko umucunguzi wanje ariho haleluya nzi yuko umucunguzi arahari yafashijwe no kuri kose ibyo noba ndiko ndacamo byose nzi yuko umucunguzi wanje ariho abadayimoni basurira
wawe arahari. Ko hari uvyumva ngo atere haleluya. Haguruka ku maguru yawe utere irindi haleluya n'imbuto ikubucunguza. Umuntu azi ko umucunguzi wiwe ahari atere irindi haleluya. Logo site note. Birashoboka ko wabura uyu munsi ariko umucunguzi wawe arahari. Birashoboka ko wagusohoye inzu uyu munsi ariko umucunguzi wawe arahari. Birashoboka yuko uyu munsi utagira n'ijana mu mufuko ariko umucunguzi wawe arahari. Mana yo mw'ijuru we, umaze igihe kirekire urwaye ariko umucunguzi wawe arahari. 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 Wapfuviwe arahari. Arahari. Kandi ko hari byose birahari. Kandi ko hari n'amafaranga arahari. Kandi ko hari byose arabifise. Kandi ibyo byose abibikiye ngo abamwubaha ko hari natwe turahari. Ntabwo ubyumva ngo atere haleluya. Nziruka ariho. Arahari. Arahari n'ukuri kose. N'ukuri kose arahari. N'ukuri kose arahari. Baraguponze baragutitura ariko umucunguzi arahari. Kandi umucunguzi ikimuzana iminsi yose ni ugucungura abavutanye, abavutswe, abarenganijwe, abatagira ijambo, abatagira agaciro, abatagira amahoro, abari mu byaha, abatawe n'imiryango, ababoshwe. Umucunguzi ikimuzana ni ugucungura abatwatwa ituntu n'ubuja. Aza gucungura abari baraboshwe. Arahari. Umucunguzi arahari. Arahari. N'umuryango warahagurutse ariko umucunguzi arahari. Umunsi babona ataco wimariye ariko umucunguzi arahari. Umunsi nta jambo ufise ariko umucunguzi arahari. Umunsi ntugira aho uba ariko umucunguzi wawe arahari. Ariko aragusohora no mu nzu ariko umucunguzi wawe arahari. Uyu munsi bagiye gusaba indaro kandi wahora nawe ufise aho uba cyangwa uriko urasaba indaro ntiurigera uronka n'aho uba ariko urya nawe aho urya wagiye gusaba indaro nawe yarigeze kubasaba indaro ariko uyu munsi yaguhaye indaro nagomba ndakubwira ngo nawe ejo uzoha indaro abandi. Ego umucunguzi wawe arahari. Reka mukamba n'ibyo ubona umucunguzi arahari. Kandi cyamuzanye no gucungura icyari cyarazimiye. Ijambo ntubyumva neza. Icyazanye umucunguzi no gucungura ngo cyazimiye. Pastor Ifesiti. Bibiri ivuga ngo cyazanye Kristo. Ni ukugira ngo icyari cyarazimiye kizimuruke. Iyo umuntu yazimiye abatagira yaje, aba yataye umutwe, abatabona aba yataye rezo, aba ahantu nyine atagira connection kubera aba yazimiye. Birashoboka nuko nawe hari ahantu wazimiriye, connection yawe yaracitse, uburenganzira bwawe nta buhari, warataka warazimiye ariko umucunguzi arahari azimurira abacu abazi. Yuko umucunguzi waje ariho. Hari umuntu abyizeye? Hari umuntu abyemeye? Iyi ni mesaje. Iyi si ijambo ry'Imana. Iyi ni mesaje Imana yampaye ngo ndakubwira ngo umucunguzi wawe arahari. Ibyo bikora cyangwa byose umucunguzi arahari. Haleluya. 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 Arahari. Kandi arabona ibyo bikora cyangwa. Kandi arazi kuri kurarira. Kandi arazi kumenyiwe. Kandi arazi ko yaje kugucungura. Kandi agufitiye imbabazi nyinshi. Yarabwe kubera wewe. Yarapfuye arazuka kubera wewe. Avuga ngo ngiye kugutegurira aho ndi kugira ariho uzoba. Kandi aravuga ngo uzokorera data n'abazomuha icyubahiro. Kandi aravuga ngo umuntu wese niyasiga ibyiwe byose akankurikira ngo azobishumbushwe umurengera hano mu isi ngo no mu ijuru. Ariko ngo akiri hano arahari. Ukiri hano uzobibona. Yicaye ku ntebe yo gucungura. Akamwubatse haleluya. Haleluya. Akamwubatse yote yindi haleluya ivyo. Haleluya. Papa sike yote. Ndiko
numva mpemuye anyemeza kumbwira ngo ndakubwire ngo arahari umviriza iri jambo umva haleluya ndarivuga ndahera cyane ndi hano hera cyane uhoraho arahari icya kabiri uhoraho ntawe uramusimbura nta n'uzomusimbura kubera arahari ntawe uzomusubiriza nta musubirizi ariho ku mwami wacu Yesu haleluya ariko nafashijwe n'ijambo n'ukuri kose umunezero wanyishe hepfo gato Yobu acavuga amajambo ngo nzi neza ku iherezo yuko nzomubona inyuma y'ibyo ariko baravuga umucunguzi wanje arahari kandi nzomubona inyuma y'abatebaguzi inyuma y'amajambo inyuma y'ibihome inyuma y'ibisika inyuma y'amagaragazwa inyuma y'umubabaro inyuma y'ibiguhagurukira uhoraho uzomubonesha amaso yawe nafashijwe ariko nta muntu ariko arafasha ku iherezo ngo umva ijambo ingene ryambwiye ngo amaso yaje azomwibonera ntabwo ari amaso y'abandi azomubona ni amaso yawe niwo uzomubona niwe haleluya ndafashijwe n'ukuri kose kweke ndakonezerwa n'ijambo rye anezerwa kabisa ubuhanuzi no musi twagize umwanya w'ijambo w'inyigisho kandi twafashijwe hari umuntu atafashijwe n'ijambo ry'Imana twafashijwe kandi uyu munsi numva wari umunsi wo guhanura pe kandi Imana yahanuye Imana ntiyahanuye ntiyaberetse ingene muva mu minyororo mwaruyemo Imana yavuze yahanuye Imana yavuze yahishuriye yatweretse inzira Imana yatworiyanse biciye mu ijambo Imana ishimwe cyane tugiye kubandanya rero n'umwanya udasanzwe mw'iyo ndwi cyangwa se kuwa Mungu uyu munsi twari twavuze ko ari umunsi w'ubuhanuzi kandi ishimwe Imana ko yahanuriye abantu bose cyane cyose umwe wese yabonye ahahagaze n'icyo akwiye gukora kugira ngo ibyiwe bigaruke mu izina niwagomba kuguma aho uri uzohaguma ariko niwagomba kuhava kugira ngo ushike mu burenganzira bwawe uzane ibyawe uzobikora kugira ngo bigarure kuko Imana yavuze biciye mu ijambo ry'Imana kandi irangije ivuga ngo nzi yuko umucunguzi wanje kandi iri jambo iri rivuga ngo arahari ndarigize nini cyane mu buzima bwanjye wabishaki ndagutangarije uri gumye ndagutangarije ijambo iyi message Imana yampaye ntabwo ari ubutumwa ntabwo ari ijambo ry'Imana risanzwe ni ijambo riteranije n'ubuvugishwa riteranije nawe message yawe yambariye ngo ndakubwire ngo naho uri kuraca muri ibyo bintu uhoraho arahari yambariye ngo ndakubwire naho baguhebye naho imiryango mubona yugaye uhoraho ngo arahari kandi yambariye ngo ndakubarire ngo ntazoguma acecetse ngo ku iherezo wewe uzomubona n'abantu bose bazomubona n'abakugwanije n'abasizemo umurindi cyangwa inkomezi mu kukuvuga nabo bazobona yuko Imana yawe yari ihari umwanya usa n'urangiye w'amasengesho y'uyu munsi ariko uyu munsi Imana iratunejereje cyane uyu munsi Imana iratunejereje yisubire ukavuga ngo Imana iranejereje uyu mugoroba uyu munsi Imana iranejereje cyane uyu munsi jewe iranejereje imbariye ngo ndakubwire ngo uhora harahari niko imbariye ngo ndakubwire ko umucunguzi ahari umucunguzi wawe arahari oya arahari ntabari y'abana ba Eliya byabishemu byasenga Eliya kugera hari ibyo ngo senga cyane kumbure hari icyo byahuriyeko umucunguzi wacu nta bintu ahubirako umucunguzi wacu asinzira abona agenda aho ibihe byose arahari haleluya
byaritebaguye birikatagura birasenga. Yesu bakama Eliya akamubwira ati kumuri hari icyo byahubiye ko senga cyane. Kumuri abana yanyu yabanje kuba rubanza uhoraho arahari. Arahangura arakora arakomeye arishura aratabara arahari arakora arahari akokokumva arahari abantu bari uyu munsi ntabwo nagenda hariho uyu munsi no kubita abantu bataratahwa ko hari batemera ko hari abantu baguma batuvuna batusha tuguma tuha kubera bo bataramenya ko hari ariko uhoraho arasubiye kumbwira ngo ndababarire ngo umucunguzi wawe arahari. Iri jambo ntibaryumvise neza rirasobanutse rivuga ngo ariko jeho nzi yuko umucunguzi wanje ariho naho muderagura naho nabataye ibyizigiro ariko jeho ndazi ko hari naho satani ariko arasuriranya ariko jeho ndazi ko ariho hari ibihe nasomye nsanga Yobu yarageze igihe ataramenya nawe yuko ahari. Hari ibihe Yobu yabari yawuti iminsi mike abona umenga ntawuhari. Nasomye igihe ahantu ngo yarirondereye imbere ngo arayibura, ngo aja inyuma arayibura, ngo ayironderera iburyo ngo arayibura, ngo ayironderera ibubafu ngo arayibura, ngo ayironderera no mu gihe cyayo cyo gukora ngo aho naho arayibura, ngo acashinga urubanza. Nk'ubwo rubanza rero ndibaza ko yamushinze avuga ngo mani ntibishoboka n'umugororotsi narakugororokeye raba naremanze raba narasuzuguritse si hepfo gato hafashe ngo sirigeze ntiribuka ku byagezwe byawe. Ibyagezwe byawe nibyo byabaye indasanje, ibyagezwe byawe nibyo byabaye ubuzima bwaje. Uhoraho abyumvise ayiburanisha mu ijambo ryayo iciramo iyereka ataratahura ko ahari acava navuga ngo nzi yuko yamenye neza ko ahari. Umurongo w'icumi naho ngo ndazi ko iri kungerageza nimara kungerageza ngo nzavayo meze nkahawe. Avuga ngo muri Bibiliya Kirundi ivuga ngo ndazi ko ndiko ndacugwa ndugutirwa ngo ariko ngo ninamara kurama ngo nzovayo meze nk'izahabu yaramuye. Hariyo abantu hano bariko baravugutirwa bibaza ngo n'ibyagwa n'amagorwa kandi bariko barahigurwa. Uhoraho arahari. Hariyo abantu bariko barahingurwa. Ahantu ubona tuyinambako tukayirambararako nuko twamenye ko ihari tukavugutirwa tugahingurwa tugacamura umuriro ntidushe. Uhoraho agatabara tukigishwa tugatangura materineri tugafata primaire tugafata secondaire tugafata kaminuza tugafata lisanse tukayiheza tugafata kugeza aho twiga n'amadoktora n'ibindi byo mu buryo bw'intebe. Imana aho hose twagenda tuvugutirwa ducishwa mu marira ducishwa mu majambo ducishwa mu bukene ducishwa mu nzara ducishwa mu ndwara ducishwa mu bintu ibyo ari byo byose. Uhoraho aguma atuvugutira ku iherezo tubona ukugira neza kw'Imana. Uriko urarira ukiri muri segonderi na maitrise utarayishikako muri maternelle niho baheze. Baheze muri maternelle niho baguma barira. Hariho abantu baheze ngo muri troisième maternelle baririraho nyene bazungurukiraho nyene n'uwa mbere ntibarawutangura ngo baheze primaire mugo baguma bariraho nyene. Ariko ukwiye kumenya yuko umucunguzi wawe ahari. Haleluya. Nagomba ngubwire ngo naho uri kura hari ibihe naciyemo ndiko ndavugutirwa ndatinya umuvuguto
hari n'indirimbo ntashobora kuririmba, hari indirimbo muri kantike ntase kuririmba. Mvungutira kandi uncure inkamba zimvemo, umpindure icyuma cyawe uhora ukoresha, none mikubisi imbere mbishurira rwose yuko Imana rurukundo rubuza akagero. Bariko nkiri muwo muvuguto bariko baramugutira bafashe iyo kantike bariko bararirimba igice cya mbere bagera ku icyo muvugutira nkaca mpora acagabira ati mwe ntimuzi muvuguto w'Imana nimubishine ko kuko mutarabibona ico gice nkakireka ntibaramenya ibyo bivuguta yari yavugutiye sigaye nambaye ikamba mbiri imwe ya rouge yindi ya bleu nawone nakoresheje utugozi hano musi nambaye ipantaro n'ishati nkabimesera mu mwonga mu mazi kwibuye nicaye kwibuye nkavyanikira kugira bize byume kandi karakara nkamara amasanga nagiye kumesa ishati imwe n'ipantaro imwe nkaca nambara nkarindira aho yumira umuvuguto w'Imana. Abandi nabo bakaca baririmbye ibyo batanga mvugutira menga n'umuziki menga baratwenga batari mu muvuguto. Ngeze aho nabanza kureka ati banza kurengane banza ndaririmba ibindi bice byose nzakubivuga. Cyo gice sinagikunda umviriza ikintu gikoyereye Imana kuvugutira birababaza kandi wamaze kwinjira muwo muhora wo kuvugutirwa urira uvyemera utavyemera. Jewe sinabaye umusirikare wo mu buryo bw'umubiri mugabo umuntu yamaje kwiyemeza igisirikare akagenda mu gisirikare hariya bavugutira abasirikare kugira ngo abasirikare urira unapigwa vya kutosha na so ufise haja na nyoko na muyomba na familia na tatime barakukosora bakakuvugutira kabisa. Uravamo se waruye urataha ucari hariho n'abavyifuza ingene botoroka ntibatoroke ubucuzwe buri mikambi nabuja uremera ibere ugakosorwa ariko niba warigiye muri Kristo emera ukosorwe hama upfe uri umuntu w'ikimazi emera ukumeyo hanyuma ukosorwe erega si ukwanga Imana ikwanga ikugiriye neza igufitiye ivyiza imbere yawe niwamara kuvugutirwa haleluya uzovayo uri umuntu w'umumaro igikoresho cyiza gihimbara ngo gifitiye nyeneco ikimazi. Uziko Imana yabikoze iraga ubu mbere ubu niho ndiko ndatahura kubera iki nta mumandirimba cyari cyiza ngo ndirimbe ireka kumvugutira mba n'umugabo nkuko ireka kumvugutira mba ndiko ndakora ibi bikorwa ndiko ndakora ndiko ndi imbere yanyu kubera yavugutiye. Umusirikare yitwa naka mapeta ntazi kubera sinda yavuge ngo ndavuge nabi kuko ntavyonzi ariko igituma yitwa rijya peta ajya mapeta ngora mumva babahamaga nuko yaciye hariya ha baba bemeye kuvugutirwa heba baciye bakakosorwa nzabona batenda bikwegida hasi biti bikabatabagura ibyatsi biki hasi yewe niba mubona yambaye neza smart ameze neza n'amapeta hano uzomukubita uzohunge hari ahantu yaciye kugira ngo nkajya amapeta. Yesu adufashe cyane. Nawe
ijambo ry'abatumvise neza. Amen. Hallelujah. Amen. Reka umubutirwe. Ahantu uzotuka mu ijambo rimwe rikemerwa. Kweli waremeye kuvugutirwa n'Imana. Niba hari umuntu avyumva atere hallelujah. Ibyo niko ndacamo, ibyo uri kuracamo, ubwiriza atahura ijambo. Ibyo ubona nibiguha igarante, ibyo ubona nibikuduza, ibyo ubona nibiduza nibiduza promotion yawe cyangwa promesse yawe. Nta muntu n'umwe yoduka atadukiye ku ngazi. Umuntu uduka ku ngazi. Yega icyo kigeragezo n'ingazi kuduza. Hari imodoka nziza, hari ibiduka byiza by'ibishipi bitanga umunyenga iyo bigeze mu binogo. Akubise mu binogo uza wumva runepa gutya. Ibyo bijipe ubanza guca binepa gutya no kweri. Hari birasoro basizeyo hariya. Ariko naho binepa bijya birasoro hajya imodoka irababa bijya birasoro bifise akazi gakomeye cyane. Imisi yose irasoro mu kuduza ikintu ngo kijya hejuru ibanza kugera hasi. Nivyo iri konsantra ikaja hasi. Reka nawe uri kuraja hasi, ikaja hasi, inyuma yo kuja hasi ija hejuru. Ibyo biriko biragushira hasi ntaco bitwaye, inyuma yo kuja hasi uzoja hejuru. Uzoduzwa. Reka dufate umwanya dusenge. Nzi yuko umucunguzi waje ariho. Nzi yuko umucunguzi waje ariho. Nzi yuko umucunguzi wawe ariho. Nukuri kuhoraho. Nukuri kw'Imana yo mu ijuru. Wa mudamu, wa mukobwa, wa mupapa. Ijambo ryakira mesaje uyitahane. Arahari umucunguzi wawe. Arahari kandi akubereye maso. Ijambo ry'abayobozi. Narivuze ngo akubereye maso. Reka dusenge. Umucunguzi wacu ahari. Turiko turasenga. Dusabe Ive asengere abantu bataye ibyizigiro bari bazi ko umucunguzi wabo atagihari. Mw'iri sengesho dusabe protokoli tunyambukiriza ibiseke. Ndashimye ubuntu bwawe butangaje butwikira ibyaha twakoze. Tugushimiye ko wicaye mu ijuru ryiza, ukoresha inama rukokoma yo gucungura umuntu yari kure y'ubwiza bwawe. Utanga Yesu Kristo umwana wawe w'ikinege, aza mu isi yambara ububi bw'abari mu isi, kugira ngo umwizera wese ntazopferwe ariko azohabwa ubugingo buhoraho. Turagushimiye Data, tugushimiye ku ijambo ryaje ku bwacu. Mucunguzi arahari, aturwanira intambara ijoro n'umurango. Yesu Kristo urakoze, n'ubu uri ku kivi, uri kurakora urahari. Baba wa milele, wastahili sifa na maabudu. Urahari ku bwacu, urahari ku bishengero byawe. Ishengero ribereye maso, ishengero riteramiye, ishengero rikora insiga mu ryigisha, ishengero mwami. Urakoze kuko abahungu n'abakobwa bawe bari hano. Nuhezagira umuntu wese yizeye yakiriye mesaje yamenye kubari byinsikiro byongera ibiribwa mu mitima y'abantu baje bihebuye, batakaje ibyinsikiro kubw'ibikomere byo mu isi, kubw'amadeni bafise y'abantu. Mwamenye n'amahoro kubw'indwara, ariko Kristo Yesu urahari mukunzi mwiza. Wewe mwenyewe ahejeje guhumuriza ubwoko bwawe.
ijambo ryawe ryatubwiye ngo turebe mu mutima urahari 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 data kandi amaso yacu yo data bitari kera agiye kutwibonera imbonankubone mu izina rya Yesu. Senga 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 ushima imana yawe, senga senga sengera ubugingo bwawe. Umucunguzi arahari yicaye ku ntebe y'imbabazi, wowe watakaje ibyizigiro, wowe urara urakubitwa n'umugabo, wowe urara kuryama usongurirangirwa n'umugore. Humura, Yesu yavuze ngo arahari ku bwawe. Senga umuhamagare umushobozi. Senga 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 baba 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 mtakatifu, tuzi kuri hari, tuzi kubyagiye iburyo bwa data, tuzi kutunihira iminihiro itavugwa, tuzi ku mwami wanje wikoreye ibyacu byaha, wikoreye imibabaro yacu, urayijana uyibamba igorogota kugira ngo twebwe turemuruke, kugira ngo tugende twebwe, kugira ngo turuhuke. Ruhuriye imitima irushe, humuriza imitima inaniwe, bantu batakaje ibyizigiro bakomorerwa umunezero mu izina rya Yesu. Ondoshe kw'indoro zanjye datugirira neza. Uyu mubyeyi yatakaje ibyizigiro kubera abana bamugoye, kubera abana bamuruhije, kubera abana bacitse abanywarumogi, kubera abana babaye indaya. Mana nyene amahoro, uracyari ku ntebe y'imbabazi, urahari urahari data we. Uyu muryango ugendere, uyu muryango utabare, uyu muryango ubohore, uyu muryango Yesu Kristo Nazareti. Bohora data we, tabara ukoresha ibyiza, tabara. Urahari urahari data we, urahari utubereye maso, uturamiye igihugu cy'Uburundi, urahari uturamiye abarundi bose, urahari urahari mwami, urahari 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 urahari. Mwiri joro abarozi baraye barakora, ariko urahari ntacyo batugize, mumurishe kandi muraza guca, kuko urahari 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 ku bwacu, urahari data wera, urahari mukunzi mwiza, urahari 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 ku kurwaruka rwacu, urahari mwami, urahari urahari izina rya Yesu. Urahari papa, urahari urahari. Isengero ryawe ryakoranye kukumara, isengero ryawe riracyaterana, kukuhari 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 mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Urahari mwami, urahari papa, urahari kuri uyu muntu. Uyu muntu yarahetswe mariyaje yimaze gupfa inshuro nyinshi, ariko urahari 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 data, urahari mukunzi, mwino mutabara, mwino mutineza, mwino muhoro, urahari urahari kuri aba bantu barushe, ariko baribwa n'umubiri, babasha kubwira indwara, urahari ibitaro bito na bikuru, tubaryamye muhira, abazi icyo basigara mu bitaro, urahari mwami. Tabara umuntu yacu yikoreye umutwaro w'indwara, mana zawe n'urukundo, ari ubuzima, atuye ubuzima, turamye ubuzima mu izina rya Yesu. Yesu urakoze. Manura amaboko yanyu, manura amaboko yanyu. Aduze umuntu, uyu muntu yaje yizeye, yasize umuntu wiwerenje, ari mu rugo, abari batunze ukuboko. Uyu muntu yaje kukwizera, yasize uwiwarwaye, kandi Imana ibwiye muraza gusanga ari muzima. Yesu yahageze kuko arahari, arahari 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 no kuri kose. Niba wabyakiriye utere haleluya, oyengere utere haleluya niba wabyakiriye. Sirikwa Yesu arahari, atubereye maso, ariko kuri koresheje asaba Yesu. Mana urakoze, turagushimiye, nitwice abantu bavuga tuzi kubaho kiza abantu kongera amashyi menshi Imana yacu, nitwice abantu bakore
genda amahoro ntabasha sishobora neza amahoro kubera urahari icyo gukora abazi ko ihari mumvuge amina n'impundu nyinshi. Oya nabonye abantu bazi ko idahari baticaye ariko nimba uzi ukihari haguruka utera haleluya cyane. Amashyi menshi kuri iyo Mana yacu, Mana y'imyinshi, Mana y'umugisha.